Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure mudahwema gukurikira ni Hejuru TV. Tubagezako amakuru avugwa mu bisata bitandukanye harimwo politike, umutekano, agateka kazina muntu, ubutungane, bivugwa mu ntwaro, bivugwa mu kibano, biba byatangajwe n'abategetsi batandukanye, ingingo n'amatangazo bigenwa bene gihugu n'ayandi makuru menshi avugwa mu bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko kandi tukanashimika no kuyandi tuba twaronse bivuye mu masoko yacu dufise irya anino. Turi kuwa Mungu ku itariki ya 13 kwezi ni gitugutu 2024. Muri aya makuru rero tugiye kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye mu ntahe Pacifique Nahazwe yoba yaratanze, avuga ko yatabawe n'uwishe abandi. Ku itariki ya 28 ukwezi kwa 11 2014 igihugu cari cumiwe President Nkurunziza yari yubahutse kwikora ibihangange bibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryashizwe habona uwo munsi. President Nkurunziza yarabogoje umukuru w'ibiro bikuru vy'igendereza Lieutenant General Adolphe Nshimirimana be n'ubuyobozi mwishikira mu biro vyiwe CPC Alain Guillaume Bunyoni. Ico gihe General Nshimirimana yasubiriwe na General Major Godefroid Niyombare yahoze arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare. CPC Bunyoni nawe yasubiriwe na Anatole Manirakiza. Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni vyari nk'ivyegera vya Nkurunziza, bari bakoze inyabutoti y'intamenwa, bari batatu badatana mu ndagano, ubutegetsi bwose bwari mu benwe yabo. Ibibazo vyari vyinshi mu gihugu ndetse abari bahari ntibatahura ingene Nkurunziza yubahutse ikintu nk'ico. Ikindi cari gitangaje n'ingene iyo ngingo yashizwe habona mu gihe President Nkurunziza yarahejeje gufata indege ya Dakar muri Senegal mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa. President Nkurunziza yaragiye gusaba bagenzi be bavuga igifaransa ko bokwemerera gutora President Pierre Buyoya nk'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ry'ibihugu bivuga igifaransa. Abantu benshi ntibatahura ingene ingingo ihambaye nk'iyo gutura yo gukora Adolphe na Bunyoni yakozwe umukuru w'igihugu ari hanze. Hicanyuma rero catangaje abantu n'ingene uwo munsi nyene President Nkurunziza yaciye akura umuyobozi mwishikira wiwe hajejwe igisirikare General Major Evariste Ndayishimiye, acamugena gutwara ishiramwe Sobujeya be n'umuyobozi mwishikira wiwe wajejwe igipolisi CPC Guillaume Nabindika, nawe rero amugena gutwara ishiramwe INSS. Naho ikurwa rya Adolphe Bunyoni ryaranejereje benshi, ibibazo rero vyagumye ari ivyinshi. Pacifique Nahazwe rero akavuga vyinshi bigiye bitandukanye ku mugoroba yari kwitwamwo, aho yagize ati ku mutaga w'uyo munsi nari muhira, amakuru y'ikurwa rya Adolphe na Bunyoni nayumvirije muhira. Pacifique Nahazwe rero akavuga ko yahamagaye abagenzi ku telefone abaza ivyo ari vyo, nta numwe yatahura iyo bizananye, ariko bose barikeka ko harimwo igiharuro kijanye n'amatora ya 2015. Umwe buharanira agateka kazina muntu, iyo nkuru Pacifique Nahazwe yakire neza kubera abo bagabo bafata ko bari kw'isonga ry'ubwicanyi n'ubusuma vyaranga intwaro ya Nkurunziza. Iganwa rya General Niyombare akaba yararyakiriye neza, niko Pacifique Nahazwe avuga cane kubera ko yari namaze no kuronka akaryo ko kuganira nawe bimwe mu vyumvire vyiwe. Pacifique Nahazwe yari abizi. Isaha 8 z'umutaga Pacifique Nahazwe yavuye ku muhana, yararoye ku biro vya Fokode. Agisohoka urupangu yaronze telefone y'umukenyezi umwe mu baharanira agateka ka muntu mu Burundi. Ijwi ryiwe rero ntiryari rituje uko yaramumenyereye, ndetse ntiyanamuramukije, aramubwira ati Pacifique uri hehe, ndagusavye uhagarara aho nyene ugeze. Uko yabimusavye rero niko yabikoze, aramubwira ko aronse amakuru ateye ubwoba ku mutekano wiwe, amubwira ko bitoba vyiza kubivugira kuri telefone ahubwo yomusanga aho nawe yariko arakorera. Pacifique Nahazwe ahageze niho yamenyeye umugambi wari wateguwe uwo munsi wo kumuhitana. Pacifique Nahazwe akagira ati muri ico kiringo hari heze abo bita barukoti bagenda ijoro bagatera imihana nk'abasuma, bakagenda bivye hamwe bakica abantu. Abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura baguma bavuga ko bahuye nabo mw'ijoro, ngo barukoti bari bagizwe hari n'imbonerakure zari zivuye mu nyigisho z'igisirikare ribaho ndese muri Kongo. Uwo mugoroba rero vyari bitegekanijwe ko barukoti bari gutera aho Pacifique Nahazwe yaba kuri Avenue d'Imprimerie mw'Ijabe, bari gutera iwiwe no mu mihana y'ababanyi bakagenda bivye kandi bishe n'abantu. Ni gutyo urupfu rwa Pacifique Nahazwe n'abiwe rwari rwateguwe, vyari kwitwa ko yishwe n'abasuma.
Pacifique Ntazwe akagira ati abateguye urwo rupfu bari baharuye ko bitaza kubazwa umukuru w'igihugu kubera we yari mu rugendo hanze, ntivyari kubazwa Adolphe Nshimiyimana nk'umukuru w'iperereza kuko yari yakuwe, byari kugabanya umunezero abantu bagize mw'ikurwa rya Adolphe na Bunyoni. Nkurunziza rero vyari kumukura ko yafata nk'umwanzi w'ikiringo ciwe ca gatatu. Pacifique Ntazwe rero akaba avuga ko iyo ntumbero yari iyo gushira mu ngorane General Godefroid Niyombare kugira ngo ahere ku kibazo kigoye kijanye n'igandagurwa rya Pacifique Ntazwe n'ababanyi biwe. Iyo ayo makuru rero ayahabwa n'isoko rimwe gusa yari guhava ayafata minenerwe. Pacifique Ntazwe akagira ati hariho n'ikindi gihugu caronse ayo makuru kirayanshikiriza, watanze ayo makuru yari umujenerali yarwanye muri FDD yari akomeye kandi n'ubu aracari mu butegetsi bw'igihugu, ntiyari umuntu yoroshe mu nyuma, aho no mu bahamye abanyagihugu bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu, aremeza ko rero ya Pacifique Ntazwe akemeza ko yamukirije naho bari basangiye urugamba yabakoreye amabi, muri abo Imana yakoresheje ngo abe akiriho uyu munsi. Isaha 10 uwo munsi nyene Pacifique Ntazwe akavuga ko yaronse umukozi w'iperereza yamugabishije ko yorabaho yinyegeza. Pacifique Ntazwe akagira ati ntitwari tumenyeranye ariko yari umuntu yahoze agwana muri FDD, hariho ivyo yari amaze kumufasha ibindi. Makuru yiwe rero yaje aha inguvu ivyo yari amaze kuronka. Inyuma gato yiwe Pacifique Ntazwe akavuga ko yahamagawe na Mutama Petero Claver Mbonimpa yamubwiye ko afise amakuru ko ari abakozi b'iperereza barungitswe gucungaho Pacifique Ntazwe yaba. Nyuma yaho rero akaba yarahawe amakuru n'umuryango w'inshuti y'umujenerali yarwanye muri FDD wari uhejeje kuronka amakuru kuri iryo joro batorara mw'ijabe. Ntivyari vyoroshe kumenya ico nkwiye gukora mu kanya gato cane nkako, sinashobora kubwira ababanyi banje ko ubutegetsi bwateguye kubica bazira jewe mugoroba, nari kuba nkweza ibihuha ntazi iyo vyari gukwega, ariko nategerezwa kubakingira abo kana abana banje bari ku mashuri atandukanye, sinari nzi ko nabo batagiye kubategera ku mashure bariko. Niko Pacifique Ntazwe avuga. Inzira yonyene ngo yo gukingira abo bose kwari ukuva mu gihugu ngaciye ku kibuga c'indege ku buryo abategetsi bamenya neza ko yagiye, ko gutera mw'ijabo ataco bizoba bikimaze, ariko no ku kibuga c'indege bategerezwa kuhaca ku munota wa nyuma ku buryo abamubonye bataronka akanya ko kugabisha ko agiye, ngo abarorera baronke akanya ko kwitunganya no kumubuza kugenda. Pacifique Ntazwe akagira ati nashitse indege isigaje iminota 10 gusa bihaguruke, ariko nari nabimenyesheje nta ngorane nagize, nararenganye ndagenda. Ababanyi biwe rero ntibamenye ko uwo munsi nabo bahatswe bikomeye, umuryango rero ukaba warasigaye unyegera yagiye. Pacifique Ntazwe akagira ati nasubiriye gushimira abantu benshi cane bantabaye kandi bantabariye abanje uwo munsi, Imana ize yame ibatabara nabo mu bihe bigoye. Ikurwa rya General Bunyoni na General Ndayishimiye se ryari ryazanye na nyehehe. Ku rubuga rwa Pacifique Ntazwe tangazo n'intahe za General Guillaume Nabindika asigura ikete abajenerali bahoze barwana muri FDD bandikiye Perezida Nkurunziza bamusaba kubogoza Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Iryo kete rero ryavuye mu manama menshi y'izo ntwazagabo zahoze muri FDD zabona ko Adolphe na Bunyoni bariko barica igihugu n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ntibari bashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ariko bemereye Nkurunziza ko akuye ivyo bihangange bibiri bopfa kwihoza ivy'ikiringo ca gatatu. Kw'isonga rero ry'abatunganije amanama yavuye muri iryo kete hari abagabo babiri, ni CPC Guillaume Nabindika yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu jejwe igipolisi, na General Major Evariste Ndayishimiye umuyobozi mwishikira jejwe igisirikare. Abo bagabo rero babiri barashoboye no kumvisha abandi bajenerali bahoze muri FDD, barashira ubwoba barubahuka kwandikira Nkurunziza. Hanyuma rero akaba yarashize umukono kuri iryo kete yari General Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, yari umuyobozi mwishikira wa General Adolphe Nshimirimana. Ndakugarika rero abonye ko abasinye kete bakomeye nawe yaremeye arishirako umukono. Iryo kete rero ryarajugumije Perezida Nkurunziza, ntiyanatawe n'ingene izo ntwazangabo zose zamwubahutse, niko gukoresha inama Adolphe na Bunyoni kugira ngo bumvikane uko bavyifatamwo. Bunyoni na Adolphe rero barabonye ko ikibazo gikomeye, baraheza baremera gukurwa, ariko basaba Nkurunziza ibintu bibiri. Icambere bamusavye ari ko atabakura bonyene ahubwo acakura mu biro vyiwe Evariste na Guillaume Ndayishimiye.
nabindika. Ica kabiri rero kubagira mu mabanga atawundi azoba bajejwe kiretse Nkurunziza wenyene. Ni gutyo General Adolphe Nshimirimana yagenwe kuba uwujejwe ibikorwa ahabwa n'umukuru w'igihugu, gutyo rero yagumye ajejwe n'amabanga y'iperereza kurongora abajejwe ubwicanyi, nayo ngo Bunyoni yahawe kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'umutekano, yongera aguma ajejwe vy'amatungo bari basangiye. Pacifique Nazwe akagira ati sindabizi ko ico kungandagura naco cizwe muri iyo nama yabo, ariko nk'uko muzovyumva mu zindi ntahe nari naragabishijwe n'intumwa Nkurunziza ko ngumye ndwanya ikiringo ca gatatu nzokwicwa. Icigwa c'iyo ntahe rero ngo biragoye kumenya uwo Imana ikoresha mu kuwukiza. Pacifique Nazwe akagira ati jewe yakoresheje ni umujenerali ataretse kugirira nabi abandi mu nyuma, sinabizi ko yabikoze bimuvuyeko wenyene, nuko ari umurwi wose w'abari barwaniye Adolphe na Bunyoni bashatse kunkiza. Ico kiri mu vyo ntazi gushika ubu, ko izina ry'uwankijije riri muri ry'amazina 13 y'abajenerali bandikiye Nkurunziza. Ngo ntaho twari tuziranye, ntiturigira tunavugana, ngaho ari amenye ko ndabimushimira cane, naho natahura impamvu yakoze ibindi bibi mu nyuma mu bandi biyumvira nka jewe. Ngo kuri ino si ntidukwiye kwankana, burya nta n'umwe azi uwuzomutabara, niko Pacifique Nazwe yoba yaraheraheje iyo ntahe yiwe. Tuvuye rero kuri iyo ntahe, reka tubandanirize mu yandi makuru hariko haragarukwa ko mu bimenyesha makuru bitandukanye. Duhere kuri iri tangazo rigenewe abenegihugu. Ni itangazo ryatanzwe n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu biro vy'umushikiranganji. Zitwiheje itegeko nomero 100/182 ryo kuwa 17 Mukakaro umwaka 2006 shinga urutonde rw'iminsi mikuru n'iminsi y'akaruhuko mu ngingo yayo ya mbere. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buramenyesha abakoresha n'abakozi ba leta n'abikorera ivyabo kubera ko uwo munsi wo kwibuka iganagurwa ry'incungu y'u Burundi umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore kuriranye n'umunsi w'Imana igenekezo rya 13 kwezi kwa 10 2024. Ibirori vyo kwibuka iyo ncungu y'u Burundi vyungurijwe ku munsi wa mbere igenekezo rya 14 kwezi kwa 10 2024. Uwo munsi rero ushinzwe kuba umunsi w'akaruhuko kandi abakozi barawuhemberwa, bikaba bigiriwe i Bujumbura igenekezo rya 11 kwezi kwa 10 2024. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga niwe yashize umukono kuri iryo tangazo. Tubabwire ko kandi hari byinshi bigiye bitandukanye byavuzwe ku mugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba. Mukenye Yusufu Ndayishimiye batazira Nyange aherutse kwandika ati naraye nezerewe ku bwanyu, urwo nirwo rwego rwacu, uko mwashoboye kwigumya mukarwana gushika urukino ruheze. Abakenyi baraye bagerageje gutanga ico bafise, ariko rero ashimira abakenyi b'intamba. Akaba yongeye agira ati niba haba hari abantu bibaza ko tuzokina amahiganwa tutashizemwo uburyo hamwe n'ubunyamwuga nibasubire biyumvire neza. Football si umuziki umuntu wese afise uburenganzira bwo gutamba. Uwo Murundi akina mu mugwi wa Nice mu Bufaransa akaba yarashikirije inyuma y'urukino Burkina Faso yatsinze Burundi ibitsindo 4-1 rwari mu rwego rwo kurondera itike yo kwitabira ihiganwa rya CAN 2025. Mu gihe rero ejo bukera ibihugu bizokongera guhura mu rukino rwo gusubiriza, abatari bake bariko baravuga ku bushobozi bw'umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba. Ibara akaba yaranditse ku rubuga X agira ati dukurikirane urunani canke Dinamo n'ayahandi intamba nta kigenda kuva kera ngo amahera bashiramwo bayashire muri basketball. Ubundi nawe akaba yaragize ati ibitsindo bingana gutya nabiheruka kera duhura na Egypte. Abandi bavuga bati umumenyereza w'intamba biriko biramugora. Mumenya ko gushika ubu rero mu nkino zitatu Burundi buracari mu kibanza ca gatatu n'amanota 3 mu ci wa L, buza inyuma wa Senegal rero ifise amanota 4 mu nkino zibiri imaze gukina, na Burkina Faso ifise amanota 7 mu nkino zitatu iza yarahejeje gukina. Twibutse ko muri 2019 Burundi bwaronse itike yo gushika muri CAN, ico gihe intamba zamenyeswa na Alain Olivier Mutombola.
Tukengurukiye mu mwese mudahwema gukurikira ivyo tubagezako, mbasabe kugira ngo uyu munsi wose tuze kubana mu makuru n'ibiganiro vyinshi. Rero twabateguriye bigaruka kuri za ngingo n'ubundi: politike, agateka kazina muntu, ubutungane, ivugwa mu kibano, itangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo, ivugwa mu menyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, hamwe n'ayandi menshi tuba twabaronkeye bivuye mu masoko yacu dufise irya anino. Muhezagirwe kandi mugire umunsi mwiza wa Mungu.